Ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho kuri Noran TV mu Rwanda no hanze y'u Rwanda, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari ndabaha ikaze muri amakuru. N'amakuru navuga ko ababaje cyane aturutse mu gihugu cya Tanzania i Dodoma hariya muri Presence ya Repubulika mu gihugu cya Tanzania kwa Madame Samia Suluhu Hassan. Murabizi ko umwaka ushize ari we yaje gutsindira manda yo kongera kuyobora iki gihugu cya Repubulika ya Tanzania. Byinshi cyane kuri inkuru ngiye kugaruka mu kanya gato nyuma yo kwa inshamake makuru ingenzi agezweho muri aka kanya kugira ngo twinjire ku nkuru nyizina ivugwa kuri Madame Samia Suluhu Hassan, perezida w'igihugu cya Tanzania. Abimukira barenga 50 bapfuye bazize impanuka y'ubwato muri Libya. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira ritangaza ko ubwato bwa Rebel bwari butwaye abagenzi 55 barimo abana babiri bwaruhamye ku nkombe za Libya. Umuryango mpuzamahanga wita ku bimukira watangaje kuwa mbere ko ubwo bwato kandi bwari butwaye abimukira n'impunzi baturutse mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Abagore babiri bo muri Nigeria nibo barokotse. Ubwato bwaruhamye nyuma yo kurengerwa n'amazi ahantu hasaga amasaha atandatu uvuye mu mujyi wa Alizawiya uri ku nkombe z'inyanja majyaruguru y'uburengerazuba bwa Libya. Umuryango mpuzamahanga wita ku bimukira wavuze ko muri mwaka 2026 gusa abimukira bagera kuri 500 batangajwe ko bapfuye cyangwa baburiwe irengero ubwo bageragezaga kandi kwambuka inyanja ya Mediterane banyuze muri Libya. Libya yabaye ahantu hakunzwe guca cyane n'abimukira baturutse munsi y'ubutayu bwa Sahara bashaka kugera i Burayi kuva aho umuyobozi w'igihe kirekire Muammar Gaddafi yiciwe muri 2011. Umwe mu bagore babiri barokotse yavuze ko umugabo we ari mu bapfuye, undi avuga ko abana be babiri bapfuye nk'uko uyu muryango ubivuga. Amatsinda ya IOM yahaye ubuvuzi bwihutirwa abo bagore babiri bombi. Nubwo havugwa amakuba menshi, abimukira bakomeje kandi kugerageza kwambuka inyanja bajya i Burayi. Mu ntangiriro z'uyu mwaka inzego z'umutekano za Libya zarekuye bimukira barenga 200 bari bafungiwe muri gereza ibanga mu mujyi wa Kufra mu majyepfo y'uburasirazuba bw'iki gihugu nyuma yo gufungirwa mu buryo butari ubwa kimuntu nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano yabitangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Tariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri kandi urubuga rwa Sky News ishami ry'icyarabo rikorera Abu Dhabi ryatangaje ko harimo gukorwa ibigo bikomeye bya diplomasi mu karere kugira ngo Amerika na Israel badatangira intambara na Iran. Abayobozi ba politike n'igisirikare ba Iran bagiye kandi baburira kenshi ko igitero icyo ari cyo cyose cy'Amerika cyababuye batazazuyaza kugisubiza kandi ko gishobora gutera intambara ikomeye mu karere. Akaba rero ari bikomeza kugenda bivugwa muri rusange. Imenya rero aho ibirindiro by'ingabo za Amerika biri mu bihugu byo mu burasirazuba rwagati. Kubera ko hari ibihuha byinshi cyane kandi kubijyanye n'uko Amerika ishobora gutera Iran, ibirindiro by'ingabo za Amerika mu burasirazuba rwagati cyane cyane mu kigobe cya Persian Gulf byarushijeho kandi kuvugwa cyane mu itangazamakuru ryo mu karere. Ibi birajyana n'uko Amerika ikomeje kandi kurunda ingabo n'ibikoresho hamwe n'ibikorwa by'ingabo bikomeje kandi kwiyongera amazi ku gice cyerekeye Iran. Leta zunze ubumwe za Amerika zimaze imyaka itari mike zifite ibirindiro byinshi bya gisirikare muri ako karere nk'uko Al Jazeera yabitangaje tariki 25 kwezi kwa mbere. Ingabo z'abanyamerika zibarirwa hagati y'ibihumbi 40 n'ibihumbi 50 zishyirwa ku birindiro by'icyo gihugu ku buryo bwa burundu cyangwa se by'agateganyo, nibura abantu 19 mu bihugu birenga 12 nk'uko amakuru bivuga. Hanyuma rero iri huriro rigizwe n'ibirindiro 8 bihoraho n'ibikoresho 11 bishobora kandi gukoreshwa n'ingabo z'abanyamerika. Tariki 26 z'ukwezi kwa mbere urubuga rwa New Arab ruterwa inkunga na Qatar rwatangaje ko Washington ikomeje kohereza ibikoresho bya gisirikare n'ingufu mu nkengero za Iran mu rwego rwo guhangana n'izamuka ry'ibitero by'amagambo hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri urubuga rwa Sky News ishami ry'icyarabu rikorera Abu Dhabi rwatangaje ko arimo gukorwa ibikorwa bikomeye cyane bya diplomasi mu karere kugira ngo Amerika na Israel badatangira kandi intambara na Iran. Ariko ibi bishobora sobanuka neza niba diplomasi ishobora kandi gukumira umwuka mubi hagati ya Iran na Amerika cyangwa niba kandi ubwiyongere bw'ingabo muri iki gihe bizavamo intambara yeruye hagati y'ibihugu byombi. Mbere kandi ko tujya kuri nkuru yacu ivugwa mu gihugu cya Tanzania kuri Perezida Samia Suluhu Hassan, bagire ko abayobozi ba politike n'igisirikare ba Iran kandi bagiye baburira kenshi ko igitero icyo ari cyo cyose cy'Amerika batazazuyaza kugisubiza kandi ko gishobora gutera intambara ikomeye mu karere.
igitero cy'Amerika kandi gishobora guteza ikibazo cy'abahagarariye Iran n'imitwe yegereye mu karere kose harimo nk'abashite muri Iraq, abahuthi muri Yemen ndetse na Hezbollah muri Libya. Ibiro bya gisirikare bya Amerika kandi mu bihugu byo mu kigobe cya Perse, Qatar niho hari ikigo cya gisirikare cya Udeid Air Base, ikigo kinini cyane cya gisirikare cya Amerika mu burasirazuba bwa hagati. Ikigo cyashinzwe mu mwaka wa 1996 gicumbikiye abakozi b'abanyamerika bagera ku 10,000 kandi kikaba ari nacyo cyicaro gikuru cy'ubuyobozi bukuru bwa Amerika CENTCOM. Mu kwezi kwa mbere amakuru agaragaje ko Amerika n'Ubwongereza kandi byagabanyije umubare w'ingabo zari mu birindiro bikomeye cyane bya gisirikare muri ako karere harimo na Udeid Air Base, ariko ntibyari byamenyekana neza umubare w'ingabo zari kuva muri ako karere. Kuwait ifite ibirindiro by'ine bya gisirikare bya Amerika, Camp Al-Jan ari nayo rero ikorera mbere mu buyobozi bukuru bwa Amerika. Ikigo cy'indege cya Al Salem hafi y'umupaka wa Iraq, Camp Billing ikoreshwa nk'ahantu ingabo za Amerika zijya muri Iraq ndetse na Syria ziherereye na Camp Doha. Nk'uko Al Arabia ibivuga, ibirindiro bya gisirikare bya Amerika muri Bahrain nibyo bikunze kwitabwaho cyane bitewe n'uko biri hafi y'inkombe za Iran. Ikigo cy'ingenzi ni ikigo gishinzwe gufasha abasirikare barwanira mu mazi giherereye ahahoze hari ikigo cy'ingabo z'Ubwongereza HMS Jaffa. Ikigo gikorera icyicaro gikuru cy'ingabo za gisirikare za Amerika zirwanira mu mazi zifite inshingano zirimo kandi ikigobe cya Perse, inyanja itukura, inyanja y'Abarabu n'ibice bimwe by'inyanja y'Ubuhinde. Nk'uko Al Jazeera kandi bivuga, ikigo gicumbikiye abasirikare b'abasivili n'abasivili ba Amerika bagera ku 9. Bahrain kandi niho hari ikibuga cy'indege cya Muharraq n'ikigo cy'indege cya Isa, nk'uko amakuru akomeza kuyabishimangira. Ikaze rero muri aya makuru tujye mu gihugu cya Tanzania. Turi amakuru ahavugwa mu gihugu cya Tanzania. Iminsi 100 ya Perezida Samia Suluhu Hassan y'ibyiza ndetse n'umubabaro. Uno munsi wa kabiri igenekerezo rya 20 Ruhuma 2026 ni umunsi ugira 100 kuva Perezida Samia Suluhu Hassan arahiriye ikiringo ciwe kigira kabiri nk'umukuru w'igihugu cya Tanzania hari kwa 3 Munyonyo 2025. Iminsi 100 ni igihe gito cyane ku murongozi w'igihugu, ariko iki nico gihe nyaco cerekana ingene ubutegetsi bugiye kubandanya. Kuri Perezida Samia iyi minsi ntiyagiye uko, yaje n'ivyivugiro bikomeye cyane, ibibazo biremereye hamwe n'ikintu cyahinduye kandi bikomeye uko ngene iki kiringo ciwe kibonwa. Ni iminsi 100 yatanguranye impari ku nsinzi akataraboneka muri politike ico gihugu, aho yatsindiye amatora yo kwitariki 29 Gitugutu 2025 ku majwi 98. Iyi minsi kandi yaherekejwe n'ibibazo ku bintu bibiri: ubutungane n'amahoro vyubatswe ku nshingano zibiri, ugusubiza hamwe n'impinduka mu nzego na cyane izahagarariye intwaro rusange, amatora n'ubutungane. Kuva habaye imyerekano yo kwiyamiriza amatora yavuye avamwo intureka, impfu, inkomere n'ubwonyoni bukomeye bw'amatungo, iminsi 100 ntiyari kibaye iyo kwihweza inshingano yihaye ingene ziriko zishirwa mu ngiro, ahubwo yerekeye ukungene igihugu kiriko gikomeza umutekano, ubutungane, amahoro no gusubiza hamwe inyuma y'iyo miduga y'imigumuko. Iyi nkuru si yo kuraba kuri iminsi 100 mu ntumbero yo kunegura canke kwagiriza abana aba n'abariya, ahubwo no kwerekana ingene ibintu bimeze no kugerageza kandi gutahura igituma iyi minsi 100 ya Perezida Samia ishobora kwitwa iy'ubwiza, ariko ubwiza bwuzuye umubabaro, ubudasa hagati y'iminsi 100 ya 21 ndetse n'uyu munsi wa none. Iminsi 100 ya mbere ya Perezida Samia Suluhu Hassan mwaka 2021 yari idasanzwe. Yashitse ku butegetsi nk'uko bitegekanyijwe n'ubwiza shingiro asubiriye Perezida John Pombe Magufuli yapfuye giturumbuka uwo mwaka. Intego yiwe y'iminsi 100 ya mbere ico gihe ntiyari yo gushira mu ngiro izindi nshingano nshasha, ahubwo kwari ukugarukana ituze mu vya politike, kugarukana ukwizigiranirana hagati ya Tanzania n'amakungu be no kwerekana ko igihugu cari gihagaze neza. Muri ico gihe cya 2021 ikintu nyamukuru kandi kwari ugusubiza hamwe mu gacerere, kugurura buke buke urubuga rwa politike, kugarukana imigenderanire n'amakungu hamwe no gutsimbataza ubumwe mu gihugu. Nta gitutu cariho cyo kwita ku nshingano nyamukuru z'ibihe vy'amatora, kuko Perezida Samia atari yashitse ku butegetsi biciye mu nzira y'amatora. Umukandida mukuru yari icegera ca Perezida Leo Magufuli niwe warabonwa cane gusumba icegera ciwe.
Iminsi ijana y'iki kiringo y'iciwe cya kabiri iratandukanye cyane. Iyi ni iminsi ijana y'uburongozi yahawe biciye mu matora yamuhaye insinzi ku majwi 98 imbere y'igenekerezo rya 29 Gitugutu. Iminsi yari yitezwe ko yari yo gushira mu ngiro ibintu nyamukuru, impinduka ziboneka n'inzira nshasha ya politike. Ubudasa mwaka 2021 aho Perezida Samia yari yitezwe kuba umuhuza. Iyi minsi ijana y'ubu ayimaze kandi ari mu mayira abiri. Ku ruhande rumwe ategezwa gushira mu ngiro ivyo yiyemeje, gukomeza umutekano. Ku rundi ruhande naho agategerezwa kandi kwitaho igikomere ca politike cateje ibibazo ibindi kubijanye n'uburenganzira, gusubiza hamwe igihugu ndetse n'akazoza k'igihugu. Nibiki Samia yari yiyemeje mu minsi ijana ya mbere. Igihe yugurura imyiyamamazo yiwe mu matora rusange ya 2025, Perezida Samia yari yiyemeje ko mu minsi ijana ya mbere kuva arahiye yari gushira mu ngiro ibintu nyamukuru bitari bike yemereye abanyatanzania. Bimwe muri ibi kandi harimo guha akazi abantu bagera ku 12,000 mu bisata by'ubuvuzi n'indero, gutangura kugerageza kandi umugambi w'ubwishingizi mu vy'amagara y'abantu kuri bose, kurihira 100% abanyagihugu banahonikora ibipimo byo kwa muganga vy'indwara zikomeye, hamwe kandi no kurandurana n'imiziyo ingeso y'ibitaro yo gupfunga ibiziga kubera bene abantu babuze amahera yo kwishura. Ku ruhande rw'indero ndetse no gutanga akazi, Perezida Samia yari yemeje guha akazi abagera 7,000 b'ibiharuro na siyanse. Hanyuma mu bindi kandi yari yemeje harimo kwegeranya imiliyaridi 200 z'amashiringi ya Tanzania yo gufashisha abadandaza bato ndetse n'ababayabaye mu kubaha imitahe, gutanguza inganda ku rwego rw'uturere, gukomeza kandi uburyo bwo guteka hatononywe ibidukikije, amasoko ntanganguvu, gutanguza umugambi w'igihugu ndetse no gukwirakwiza amazi, hamwe no gushiraho uburyo bubereye bwo gukurikirana indongozi. Ariko nubwo biriko uko, muri izo nshingano zose amaso yose yerekejwe ku bibazo bibiri nkoramutima: gutanguza umugambi w'igihugu wo gusubiza hamwe ndetse no gutanguza umugambi wo gushiraho ubwirizwa shingiro rishasha mu minsi ijana nyene. Ibyaranguye mu minsi ijana byatosekejwe n'ivyabaye ku 29 Gitugutu. Inyuma y'ivyabaye ku 29 Gitugutu, uburyo leta yakora n'ukuntu yakurikirana kandi ibikorwa vyayo byarahindutse. Iminsi ijana y'ubutegetsi bwiwe yatanguye ishimangira ubutungane n'amahoro, ariko buri ruhande rukabisigura mu buryo bwarwo. Buri gihe ikibazo c'umutekano nico cahabwa agaciro kugira igihugu gisubire mu buzima busanzwe. Niho kutabona ibintu kumwe kwatanguye kwibonekeza, naho mu ntango bitavugwa cane. Ku ruhande rwa leta, umuvugizi wayo Gerson Musigwa yashimangiye ko ico gihe ikibazo nyamukuru cari umutekano w'igihugu. Musigwa bwiye BBC ati muri iyi minsi ijana Tanzania yerekanye ukungene ishoboye guhagararira umutekano wayo mu gihe inzego za leta n'ubushikiranganje kandi butandukanye byabandanya ibikorwa vyavyo bisanzwe, ibyo kwinjiza abakozi bikabandanya, imigambi y'ubwubatsi ikabandanya, umugambi w'ubwishingizi kuri bose ugatangura, hanyuma umurwi nserukiragihugu wa Tanzania Taifa Stars ugashika ubwa mbere mu gice cy'umunani gishira icanyuma mu gikombe ca Afrika umupira w'amaguru. Ibi vyose ntivyavugwa cane mu gihugu, vyapfutswe n'ubukana bw'ivyabaye ku 29 Gitugutu. Umugambi wo gusubiza hamwe abe n'integuro y'ibwirizwa shingiro rishasha ni ibintu bibiri kandi bikomeye vyari vyitezwe minsi ino ijana ya mbere ya Samia, ariko ibibazo vyombi ntivyatangujwe ku rugero rwari rwitezwe. Perezida Samia mu gihe yiyamamaje avuga ko yari gushiraho umurwi w'igihugu ujejwe gusubiza hamwe mu minsi ijana ya mbere. Vyabaye ngombwa ko yemera guhindura aho gutanguza ubwo nyene umugambi wo gusubiza hamwe. Leta yabanje gushinga umurwi ndetse no gutohoza intureka zo ku 29 Gitugutu kugira ngo ivyabaye bimenyekane. Nk'uko leta ibivuga, ibizova muri ayo matohoza nivyo bizotanga inzira yo gusubiza hamwe mu gihugu. Ku ruhande rw'abafise uruhara muri politike harimo amahinyu, icegera c'umukuru w'umugambwe Chadema John Heche arerekana amakenga afise kuri no murwi, aho agira ati ntidushobora kuja mu vyo gusubiza hamwe haki abapfungiwe politike. Kuko batavuganwe n'umugambwe uri ku butegetsi, ivyo gusubiza hamwe ntibishobora kandi gutandukanywa n'ibibazo bishingiye ku burenganzira bwa bamwe ndetse n'ubwigenge.
Ku ruhande rw'abahinga Dr Onesimo Kayuke yigisha ku ishure kaminuza ya Dar es Salaam asubiramwo n'ikinyamakuru Mwananchi ashimangira ko umugambi wo gusubiza hamwe udashobora kandi kubakirwa ku gacerere kubwiwe ugusubiza hamwe nyako gutegerezwa gushira imbere ukuri imbere ya vyose aho kwagirizanya nk'uko abandanya abivuga. Mama 23 yungutse abakomando bashya barenga 2500 umutwe witwaje intwaro wa RKM23 urwanya ubutegetsi bwa Republika Demokarasi ya Kongo tariki 8 Gashyantare 2026 wungutse abakomando bashya 2532 basabwa kurangwa n'imyitwarire myiza kugira ngo bazashobore kuzana impinduka mu gihugu. Aba barwanyi bari bamaze kandi igihe kinini cyane batorezwa mu kigo cy'imyitozo ya gisirikare cya Canzo muri teritwari ya Rucuru ntara Kivu y'Amajyaruguru. Mu byo bigishijwe arimo guhangana n'umwanzi bakoresheje ingingo z'umubiri wabo. Umugaba mukuru w'abarwanyi ba RKM23 yitwa General Major Sultan Makenga yamenyesha abakomando bashya ko bagenzi babo bari ku rugamba bakoze akazi gakomeye kuko basenye imbaraga z'ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC. Yagize ati bagenzi banyu ba RKM23 bakoze akazi gakomeye cyane ku rugamba rwabereye ahantu hatandukanye, bakubise umwanzi basenya imbaraga zose. Umwanzi yazanye imitwe itandukanye, yazanye abarundi, azana FDLR, azana abazungu b'abacanshuro baturutse mu bihugu bitandukanye. Yakomeje kandi avuga ko umwanzi yazanye abanyarumogi, ati banywa rumogi bose amabandi ayita Wazalendo. Aba bose kandi baraje ariko RKM23 yabasenye imbaraga z'umwanzi zose twarazisenye, yabuze icyo wavuga. Namwe rero mwahawe amasomo ahagije, mugende kandi mufashe igihugu cyacu, mufashe abavandimwe bacu. General Major Sultan Makenga yamenyesheje kandi abakomando bashya ko bagenzi babo bari ku rugamba babategereje, abasaba kandi kubafasha kugira ngo bagere ku ntego bahuriyeho aho kubabera umutwaro. Ati bagenzi banyu bari ku rugamba barabategereje, nimubageraho bazishima. Ati barashaka ko nimugeraho rero ati muzabafasha, ati muzababere umutwaro, mugende kandi mubohore abaturage bababaye igihe kirekire, ntimujye kubateza ibibazo. General Major Sultan Makenga abwiye kandi abarwanyi ko gukora ibitandukanye n'iby'igisirikare RDC birimo kwica abaturage, kunyura urumogi n'ubujura aribyo bizatuma bashobora kandi kubohora Repubulika Demokarasi ya Kongo imaze imyaka myinshi cyane yarakubititse bitewe n'imiyoborere mibi. Kuva RKM23 yafata umujyi wa Goma muri Mutarama 2025 yugutse barwanyi bashya benshi muri Nzeri ndetse no Kwakira umwaka. Abakomando bashya barenga 16 barangije amasomo mu kigo cya Canzu na Rumangabo boherezwa ku rugamba mu buryo umwe cyangwa se ubundi. Mbere gato yuko tujya ku nkuru yacu reka mbanze mbabwire ko Ubwongereza muvandimwe w'umwami Charles wa gatatu yatangiye gukorwa iperereza kuri kubera dosiye ya Jeffrey Epstein. Ubwami bw'Ubwongereza bwatangaje ko bwiteguye gufasha polisi mu iperereza ku muvandimwe w'umwami Charles wa gatatu Andrew Mountbatten Windsor bikekwa ko yasangije Jeffrey Epstein inyandiko z'ibanga zijyanye n'ubucuruzi bw'igihugu. Andrew Mountbatten Windsor wamaze gucibwa mu muryango w'ibwami kubera uruhare rwe mu byaha Epstein yarakurikiranyweho yatangiye gukorwaho igenzura ricukumbuye nyuma y'inyandiko zirenga miliyoni 3 zashyizwe hanze mu mpera za Mutarama 2026 zijyanye n'ikirego cya Epstein. Inyandiko zeruka gushyirwa hanze zigaragaza ko muri 2010 Andrew Mountbatten Windsor yasangije Epstein inyandiko z'ibanga z'ubucuruzi bw'Ubwongereza. Bigaragara ko Andrew Mountbatten Windsor yohereje Epstein raporo irebana n'ibihugu nka Vietnam, Singapore n'abandi, abayohereza kandi ari mu rugendo rw'akazi. Reuters mu makuru y'Abongereza yanditse ko abantu bashinzwe kandi guteza imbere ubucuruzi mpuzamahanga mu Bwongereza baba babujijwe gusohora inyandiko z'ubucuruzi. Andrew Windsor yabanje kandi guhakana kenshi ko nta makosa yakoze igihe yarakiri mu nshingano nk'igikomangoma. Polisi yo mu gace ka Thames Valley yatangaje ko yagejejweho ikirego cya Andrew ariko bagisuzuma niba rero yakorwaho iperereza mu buryo bweruye. Ibwami batangaje ko polisi ya Thames Valley nitwegera tuzabafasha nk'uko bikenewe. Nk'uko rero bahoze ati n'ubu niko bikimeze, umuryango w'ibwami wifatanyije kandi babajwe n'abahotewe mu buryo bwose. Igikomangoma William n'umugore we Kate batangaje ko bahangayikishijwe n'inyandiko zikubiye mu kirego cya Epstein zikomeza kandi gushyirwa hanze. Epstein yakurikiranyweho ibyaha byo gucuruza abana hagamijwe kandi kubasambanya, gusa muri 2019 asangwa muri gereza yapfuye bivugwa ko yiyahuye. Mbere gato yuko tujya ku itangazo riturutse mu gisirikare cy'u Rwanda, Eric Prince uyu mucanshuro mukuru cyane, reka mbanze mbagezeho inkuru ivuga kuri Eric Prince.
kuri iri tangazo, reka mpamvu bagezeho itangazo rituruka mu gisirikare cy'u Rwanda. Itangazo rituruka mu gisirikare cy'u Rwanda, amakuru rero rwose akaba avuga ko ni inkuru yihutirwa cyane, mbanze nyibagezeho mbere gato yuko tujya kuri Eric Prince, mbabwira ko intumwa z'ishuri rikuru rya gisirikare ry'u Rwanda mu rugendo shuri mu gihugu cy'Ubufaransa. Intumwa ziturutse mu ishuri rikuru rya gisirikare ry'u Rwanda kuwa mbere zatangiriye ku mugaragaro urugendo shuri mpuzamahanga mu Bufaransa, zibanda ku kuzamura ubushobozi bw'igihugu mu gukemura ibibazo by'umutekano bigezweho. Itsinda ry'intumwa riyobowe na Colonel Mucyo Murinzi hamwe n'abakozi 4 n'abanyeshuri 23 nk'uko bitangazwa na Ambasade y'u Rwanda i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Izi ntumwa zakiriwe n'abayobozi bakuru ku cyicaro gikuru cy'ingabo z'Ubufaransa, aho bitabiriye ikiganiro cy'ingirakamaro cyane kuko amakuru akomeza kugenda abishimangira. N'u Rwanda rero rukomeje kugenda rwagura umubano hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa, nubwo hakomeza kugenda hazamo agatotsi gashingiye ku kuba iki gihugu gifite amateka akomeye cyane ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Reka rero tujye kuri Eric Prince wa Blackwater. Biravuga ko yaba yaramaze gutabwa muri yombi n'umutwe wa M23. Amakuru akomeje guturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo aravuga ko umutwe wa M23 wataye muri yombi Eric Prince, usanzwe ari umuyobozi mukuru w'umutwe w'abacanshuro wa Blackwater wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuga ko uyu mugabo yafatiwe mu mujyi wa Uvira muri iki cyumweru, ubwo ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ryasubiraga mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko M23 yari imaze kandi kuvamo mu kwezi gushize. Abacanshuro Eric Prince abereye umuyobozi bari mu bajyanye naryo muri uriya mujyi, ndetse amakuru avuga ko bamaze kandi igihe bagaragara mu mirwano ikomeje kubera mu misozi miremire mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aya makuru kandi aturuka mu burasirazuba bwa Kongo avuga ko umugabo yafatiwe kandi muri hoteli yahazwi nko kwa Mucepe, afatanwa n'abasirikare bamurindaga mbere yo kujyanwa ahantu hatazwi. Kugeza ubu AFC M23 ntiyemeza cyangwa ngo ihakane amakuru y'ifatwa rya Eric Prince. Umuvugizi wungirije w'uyu mutwe Dr Oscar Balinda wa gatanu ubwo yabazwaga n'abanyamakuru niba koko uriya mugabo baramufashe, yasubije ko umuvugizi wa gisirikare Lieutenant Colonel Biringoma niwe uri bubasubize kuko abacanshuro niwe ujya ubaherekeza. Ko rero ari uko yagiye abisobanura muri rusange, yitwa Dr Oscar Balinda. Amakuru yandi kandi yaravuga ko umuherwe Aliko Dangote aherutse gusura igihugu cy'u Burundi ku nshuro ya mbere. Hari ku munsi wa 6 ya 7/26 umuherwe wa mbere muri Afurika Aliko Dangote yasuye Burundi ku nshuro ye ya mbere mu ruzinduko rw'akazi rw'abashoramari bo muri Nigeria wari uyobowe na Olusegun Obasanjo ari perezida. Hanyuma rero bakimara kugera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Melchior Ndadaye i Bujumbura, abagize itsinda ry'ubukungu ryo mu rwego rwo hejuru muri Afurika bayobowe na Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria, baherekejwe na Aliko Dangote umuyobozi mukuru wa Dangote Group, bakomereje ku ngoro y'umukuru w'igihugu Ntare Rushatsi House, bakirwa na perezida wa Repubulika y'u Burundi. Bivugwa ko perezida Ndayishimiye kandi Dangote na Obasanjo bakoze inama muhezo kugira ngo barangize ingingo z'ingenzi baganiriye mbere yo guhana impano. Nk'uko amakuru akomeza kuyabishimangira, ntabwo bigeze barara mu Burundi. Nyuma y'amasaha menshi y'ibiganiro byimbitse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Ndayishimiye, abashyitsi bayobowe na Olusegun Obasanjo na Aliko Dangote bavuye ku butaka bw'u Burundi kuri uwo munsi wa gatandatu, babikwera gahunda nyinshi cyane bivuga ko bari bafite. Duce mu mujyi wa Goma, mbabwire ko Goma yatangiye guhabwa internet ya fibre optique nyuma inyura muri Kenya, Uganda n'u Rwanda. Ikigo gitanga serivisi za internet mu bice binyuranye bya Afurika Paratus Group cyatangaje ko cyatangije umuyoboro wa internet yihuta fibre optique uva mu mujyi wa Mombasa ukagera i Goma, Uganda ndetse no mu Rwanda. Paratus yatangaje ko insinga za fibre optique zireshya na kilometero 2000 ziva ku cyambu cya Mombasa zikagera i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika